Minsi ubisa ngo nk'umuntu ariko arahugira mu bindi bintu. Entreta twibukanye yuko Simbizi ni umwe mu bantu bakunda kugaragara cyane. Nkino minsi tuza tubona puf. Umwana rinjiye mwijenda mwabibonye atwawe n'ijambo. Ijya ni predote, ijya ni dote cyane yari predote. Nange twagiye gukwa mwijenda. Predote nigo rubanza rukomeye. Babone n'umukwe wabo. Yego. Cumu cy'ibitoki. Hariho umugigo witwa kujya inkoko. Umutama gusa. Yari yagasenda baboye. Bugufi. Nkuko nawe babikoze kuko nawe waraciye bugufi. Byaciye bugufi. Yego mwamikazi avuka naragiye kwa Mutama ndamusaba ikigongo ati Mutama mbabarira. Byarabaye. Naduze mwijenda kweri. Nawe ugiye kuba ugira mu kirenge c'abandi benshi. Nk'abandi. Tuna abastar. Alvin Smith yakoze biya Alvin Smith predoto wabonye yagize. Yarakoze dot. Ikara nabo byasivyo. Akedan. Ufumbwire bya kese ni bo. Akedan yakoze mariage. Haje ni republique twese twaragiye. Yakoze mariage. Juste Gaël. Yarakoze mariage. Edison. Simbizi, merci beaucoup. Ini karabisasi. Crack ngasa. Bana. Okay, mwe muri ko muradukurikirana mwumve aya namajambo amwe mu majambo zagize karabisasi. Yego. Indimba ya Simbizi mugende mwese mubanza mukore follow. Manze mukore follow kuri page ya Simbizi yitwa Simbizi wa Semavumba. Mukamuyira mwanze mukore follow. Ni post imaze amasaha arenga 5. Ni indirimbo zo yitwa karabisasi. Ni indirimbo zo yiganjemo n'amajambo yanditse mwene hasi Munyakabiga Simbizi ari mama fake verse bayifata serious achara namutwe umva n'umustar wa mbere w'uburofa kumbisha abantu ko batarema amazi kandi amazi arimwa kandi amazi haba ubuzima kandi ahantu hatari amazi ushaka kurimanga ibintu byimbuka bavuga bati chini ya ulinzi icara hasi muri make wazuye ko mwicaza yige abanze yige Sadi yicarizwe hasi. Yes, my people. How are you? Mumeze neza? Je meze neza kabisa imbere n'inyuma. Urabona ko tuba turi kuri Friday cyangwa Friday. Ni Friday kabisa. Je muri ko murakurikirana ku mazina y'wanje ni Pastor Nahiman. Ayo niyo mazina papa na mama bampaye. Subiye kubaramutsa ahantu muri hose turi mu gisagara cya Bujumbura kuri plage ahantu tuba turiko turajya akayaga kuri Nonara Beach Resort hamwe mu hantu ushaka gutembera ushaka kuruhura ubwonko bw'iwawe araho niho uruhukira kubwizo mvo uyu munsi ndaza nkababwira ati niho tugiye kubanira ariko ndabaramutsa muri hose abari mu gihugu abari muri East Africa abari Europe abari Australia Canada Amerika mwese ndabaramukije uyu munsi rero nta kindi tugiye kuba duterama ku kiyago n'ubusasanguzi bwa bimwe na bimwe turi kumwe n'umwe tumuzi muri entertainment entertainer yego akora showbiz n'umuririmbyi cyane umuhanzi ni content creator YouTubers uyu numu inspiration man benshi muramuzi numwe mu bantu babikoze kuva kera ari muri generation muri nyinshi ziza umuziki kuva za 2010 kuduga mwese muramuzi ni Idris cyangwa umwite Simbizi wa Semavumba jewe yampaye zina nka Mahinyagu uyu munsi nadusubiye kuba tubana kwa kino kiganiro ndakora mu kize Simbizi yambu cyane bro amakuru y'imisi ndaho kabisa urabona ko uba waka my friend abana rero ariko ino bantu batara ari abantu bazambwira ngo urumva ngo iyo sengera yambara ni relax ariko yanditse ko kuri plage kameme kuri plage rero uzi kuzakora ikintu kuri plage uri kuri plage ko gahunda urazige twana gahunda nakubwiye ko no munsi duhurira he plage kuri Nonara Beach nuko amazi yaduze wafate buri gihe ndiko ndabona no mazi ari ikintu kimwe namanca niga ku barundi abarundi turafise defo imwe kandi kuyikosora dupambana guhangana nikiza hakugikinga bien avant
kitarashika ko bigenda kose ntihabuze abantu bizi ivy'amazi bamenya yuko amazi hagera igihe aduga n'igihe amazi amanuka iyo harabaye ama prevention bien avant umuntu akavyitegurira yuko bishobora kuba akabitegura before ibintu by'amazi kuduga ntibyo ntibabizi ivya bindi byo usanga rero uno munsi turakunda cyane amabango mu gihe ama preservatif n'abako usanga ari ikintu kizimbutse cyane bumve ko turiko turavuga amazi turiko tuvuga Tanganyika abantu ego genre ni example ugasanga umuntu amazi ndiko ndabinge n'amazi yaduze manake duhangana na risque hakuyikinga prevention vaut mieux prévenir que guérir kubera iyo uriko urakiza ukoresha uburyo bwinshi wanashaka uburyo bwinshi ukoresha muri prevention nimba ndaguha example preservatif uganga preservatif maybe ko ari 5 ugasanga 500 francs mwe ugasanga umuntu avuga ati no condom ugaca usanga ama risque ari nyuma yavyo agiye kuzo n'abari abana n'abari iki n'abari ingwara n'abari iki ko bigenda kose biza kuba bizimvye gusumba ya preservatif ya 500 turetse ko ushobora no kwandura n'ingwara idashobora gukira izo ngwara nese nabwiye sinyo ndakubwira ni kwa kuti umva niyo bita gukinga bien avant bisigura ko gukinga ushobora muri make uburi kurarekipera ubuzima canke uburi kurakinga ibintu byinshi kugira ubwo muri enfort rero niyo mpamvu nibi vy'amazi abiraboneka yuko ari abantu batigeze bakinga bien avant ariyo mpamvu rero byiza ko je ryari naciye nkahajya kuri Paul naraba ibiduga bihagaze vya ARB Ahandi sûr et certain hari babarajya RN3 haga ndazi bazotangura gushiramo ingufu umunsi bumvise RN3 ni rya Rumonge nabonye ARB ari ahantu nyine muri babarajya ahetse ha gushiramo ingufu mu kuraba imwe turisa nunakiri kare paruki skate pako kamyo na dumbukia cyane abantu bafiri ubona RB nako ya papa kandi abantu bamaze kufa kandi basanga bagiye kuhakora hari byinshi byamaze kononekana niyo mpamvu dufate nk'ubu nka RB je fete I don't know je bon cyende ndabibona tungabivuga ko n'uburenganzira bwanje kuvuga icyumviro cyo wanje dufate nk'ubu ARB ifise budget yayo c'est vrai ariho amandi mabara bayikira akora ndotati zo zinakwaka ugasanga ngo bari gukora ko mabara ya mutakura ndose ni budget y'abafise mugabo ugasanga ari ahantu hihutirwa nk'hariya nambura umuyobozi yiyemera urabyumva uravuga uti eba ntajya harihutirwa ibi tubihagarike kwanza nga tuanze dukora aro urgence ko dufate nk'ibarabara rya Bujumbura Rumonge rya nipumo y'igihugu mze baba ariko baranavuga ko ibarabara rya Bujumbura Rumonge imikeke yo sivariya we mvuze ari ahantu abahihuti yatanzwe kugira Bujumbura hariho budget hariho rero ahubwo simerutse kuba hariho rero no kongere umva hari gihe usanga ufise budget ihwanye na ta normal rero nk'ubu par exemple asi ko ino nara ubu nari umutaye gukora mwana w'amazi mugabo kamemigi baba bafise yindi bije kuvuga ati kuhakorera gukata ubwatsi kugira ibiki byo gusa bigarukira none iyo gukora amazi birimo umva ko ari yindi byabyigiye kwitamwo iyo rero habaye ico rero ufu muri abaho kura naho abakwiye namumvuga uti ibarabara ryo gitega turiko turakora turi hagariki by'umugende gutabara hari urabyumva kubera iki ni cas d'urgence ariko tunashime n'amarabara ya centre ville urabona ko ARB yagiye kuba iyakora ubu vraiment urabona ko amabarabara ya centre ville ni bon mugabo irya barabara ya Rumonge mze baba je yariciye mwumviye muri Flambo tubibutse ko uri mu bitabiriye Flambo muri Flambo de la paix twarahaciye turi muri van kijya gihe budget yari ya leta ego nangora twe twagiye muri budget ya leta oya ne hari yamwe van yatanzwe nane van twebwe hari ya budget ya leta twaduzeko twibukanye ko abaririmbyi mwese mwadugiye mu modoka ego twaduze mu modoka imwe uravyumva twebwe twari twabisabwe urana ko finale yabereye muri Makamba twebwe tunamutsa nano y'Imakamba ego twebwe arerekanye urukundo twebwe twatumiwe na secrétaire général du parti CNDD-FDD Nyeniteka Everiano ndikuri tunamusuhuza hari garo mutamo w'amateka mukuru w'inama nkenguzamateka niwe yari yadutumiye kubera ico gihe inama yari yatugirishije twege nk'abartiste aba-influenceurs bose bantu bakora art muri make narakunze cyane ico cyumvi niyo mpamvu mwabona CNDD-FDD ikubite 100% usiraumu nage nazo cy'umuhari oya vraiment barakora kandi yatubwiye ati Flambo de la paix
finale ya nyuma clôture yatinye n'icubahiro mukuru w'igihugu tunamutse mutama wacu mukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi ya n'umujene nyene icubahiro ya n'uyu mukuru w'abajene General Major Evariste Ndayishimiye musuhuze ahari hose cyane imuhamagara ujya n'umujama w'amajene n'umujama w'abajene yama yayivuze urabyumva so niho yaza kugira kuzimya urya rumuri yaruzimiriza hari kandi kiryoshe nuko yaruzimije ari turi kuri stage mwari mwambaye neza mu myambaro white turumva kiriya rero kiriya gihe barigaragaje cyane sana tuba turamanuka rero babonye rijya barabara yego vero bafuri bariko bararikora ibikamyo ko bipambana candonge kiraka cyo kuduga mu rumonge na yamburugine ya nge nimbo yambwiye ati mze baba jibara bariko naribone ntamburugine hanje no twaye okay entre tunashimire meya w'igisagara ca Bujumbura Maire de la Ville urabona aya ma boulevard yose isuku ijya ubu isuku gazo bayikuyemo abanzi batere icyo bitwa amashugwe soon as possible tugiye kubona iyindi look y'igisagara ca Bujumbura mbe urabizi yuko Jimmy kabisa urazi yuko nagiye gusanga mu buzima atakintu na kimwe kigoye mbwa ikintu kigwara gufata ingingo gusa no gufata ingingo ibisigaye tukabikora genre urumva nawe dufate eka ndagwe example tubwe muhira bon warabonye tuba mu benzi narahabonye ubona ko hanze hari jardin none ibaze ngo ni meya yaje gutanga itegeko oya ni ingingo mwe mwifatiye kugira mu baba hano heza hariho n'urundi rupangu ruri haruguru nyene naho baci bagira the same tuyibutse yuko ikintu umva eka ndakubwire pasteur abarundi turakunda duhabwa amategeko tujo kandi ikintu kije ari itegeko umenye yuko nta tegeko na rimwe ritabura buri bangamira yo tujure sukubangama justement ikintu giteza ko amwe sincere vraiment ndagwa example twebwe ikintu cyo kuba ahantu hari clean ikintu twateza umurundi wese yagomba kwibwiriza mugabo rero kije ari itegeko niho mama mpanura abarundi nukuri kw'Imana nimwashaka amategeko itegeko basirisa biki ubu no kuri Twitter mu itegeko arandika kuri Twitter rikabitegeko papa hari ingingo nyinshi zagiye zirafatwa ati guhereye singombwa vuge singombwa social media yaraje hari n'ibintu president de la Republique ashobora kuvuga avuze nitegeko nuko nye tuyapplique kubera ibintu byo kwandika byaje mu nyuma kera abami nibandika yarategeka cyangwa umutware kandi kikaba yaravuga tunamushimira amaze iminsi akeza abarundi acije kuri Twitter yiwe ugasanga ni jambo riza rituremesha kandi kubona right cyangwa leta cyangwa message y'umukuru w'igihugu his excellence ayirinza yandika nta murundi numwe yaba uri mu gihugu cyangwa uri mu makungu atabibona arabibona tunamushimire cyane biriya bintu singombwa yuko avuga kandi amaze iminsi atembera mu gisagara cya Bujumbura buheruka yaduciye ko ville ariko araba igisagara ngene kiriko kimeze avuga ku bintu cyane cyane by'isuku tunibutse ko hariyo speech cyangwa ijambo heruka kuvuga ku bijanye n'isuku ku murundi wese ariko turavuga cyane ku gisagara cya Bujumbura urabona bino biti bariko ratera mu boulevard ibiti biga twatangiye kubitera turabingozi twaragiye tudugana na Jado narapambaye na Jado tumukeza ari hose wegiti Jado twatangiye kudugana gutera ibiti muri 2009 turi totombi gusa amanyengetera sinzi hano yakura bijya bikamye by'igipolisi twaduga turi babiri bijya ni nguvu za leta twaradugana ifi gusa ko ufise umugambi uboneka muri 2016 ndafite n'amafoto je turi mu kiduga cy'igipolisi ya bimani twagiye gutera ibiti igihofi twabiteye ari mu ijoro igihofi muri Sosumo twabiteye ari twashyizeho nka Simbizi ijoro dusika dutera ibiti ko twategereza kurara Igitega ko twategereza kuzinduka très tôt le matin muri mbonera koreza yemera kabisa tuza gutera ibiti byari biryoshe urumva rero nkaje nk'umuntu ashaje oya nivyo namembwira Jado nukuri kw'Imana ubu ndashaje ibiti uzurabe igisagara cy'Ingozi uzahabona ibiti bihateye ndi mu babiteye warakoze cyane uzi ko Igitega barabiteye urumva hari igihe twaronka sponsor dushimiye na General de Brigade Nyamugaruka yaraduhereza amashambre twajya hariya mu vyegwa vya Ngozi
Patiri Noheli n'ahantu heza cyane. Noheli uramuzi Patiri Ndamuzi Noheli. akadufata neza gutwara muri karaoke. Kwari ukwita nta bintu binini yatwari dufise mugabo umutima wo gukunda igihugu no giriki twarabikora. Hari n'umugambi wa leta ubona urongowe na ni General Major ujya prime niyo ngabo. Mu mugambi wa ewe Burundi urambaye. Ari umugambi ewe Burundi barambaye ujya wavutse twebwe Burundi twatangiye kubwambika kera. Wenda bwiye ko Jena Jado twatangiye kwambika Burundi muri 2009. Timinda kubwira umugambi we Burundi urambaye wagiye kuvuka muri 2018. Ariko ni n'umugambi mwiza ubona ko cyane gose cyane amashamba y'igihugu ku misozi ari ahantu heza cyane gose. Avuga pase nagiye gutembera uri kuraje Gitega mu bice vya Ngozi nko kuri kurazunguruka urabona ko ubu igihugu kimeze neza kubijanye n'amashamba. Urabona ishamba niyo pumo y'isi. Muri make uvuze pumo uvuge namahaha niho kandi ni n'ubuzima uko havamwo impemu nziza zimeze neza iki. Uyu muyaga akayaga umva ko haba hari ibiti haba hari iki kivwa urumva. Tunaramutse n'abantu baba muri quartier kiri kabisa ni quartier wibaze kuri Europe hari klima nziza cyane kabisa. Abo bose rero tunabashaka haragwa n'imvura handi tarikirako kubera iki bijya biti urabyumva nuko babimenya. Urumva rero twebwe rero ivyo by'upambana twabikoze kuva kera urabyumva kandi twaba twibwirije no tureko turaje tugende twibwiriza ati tuduge Gitega gutera ibiti tuduge gutera ibiti si itegeko oya kwari kwibwiriza Jado ubageze Jadaraho nyine arapaca pambana n'ibiti none gari ajya amashugo shekara yatera none kandi nubu nivyakirimo abo bose vraiment abarundi naho ndiko ndakubwira rero bashimira kabisa abarundi turafise ingorane yo kutibwiriza urabyo iyo twibwirije urumva twibwirije biraryoshe gusumba yuko umuntu yo gutegeka yo gutegeka. Dufate nk'umpa example nakubwiye natwe muhira twaribwirije turatera iyo gazo mba tugiteko ntidukora bategeka abandi oya turetse n'ivyo namwe rega ni avantage yiwanyu ko klima yahajya ndazi kitandukanye na klima y'ahantu atagazo ihare y'ahantu atabiti ni ibi rero ndiko ndakubwira rero ati umugambi gukora isuku kugira iki sivyo nturindira yuko umuntu aza guhitegeko bikore bishire mu obligation y'ivyawe hama mu nyuma ubuzima buca bugenda fresh kuko ni ofete ni kamere dufise mbi yo kurindira yuko umuntu arinda kudutegeka ko dukora icyo twari dukwiriye gukora ibyo twabwirizwa gukora urumvaga bro rero byiza rero nukumenya ati eski igikenewe ni cyaha ni iki nturindire uzozurabe kenshi bana gufate uragira urugendo n'icyo mukuru yakoze abantu bose yateye ama surprise bamana impamvu zo kuvyikurako ngo ngurumva ngo ingorane ni oya none qu'est-ce que tu as fait nk'umurongo ari nk'uraho nabonye babajije ati utwara iby'isuku ninde ntawe nzi ntawabonye ujya ari cegera cha komisere bajya kuri mu ruvumera ntawe bati none wewe utwara ujejwe iby'isuku ngani aho iryo shiramwe mukorana ninge najyo nzi ondi mushasha uri mushasha ntarimo izo reprise mwagize no wahora Eduri umwa uri umuyobozi ahantu muragara mise reprise arakubwiye ati ibi bigendo bigendo narengeje jaha nawe tangurira rero kwamana impamvu ngurumva ngo no niyo mpamvu iyo munakwizera kugira umuyobozi ahantu ba responsable by'ukuri ntuamana impamvu ngo ngurumva ngo kube umaze kugira urumva ngo kubera tu démission niko c'est comme ça ariko simbizi umva ko kantu ubona yuko ikintu ikubera intamba myungurumva urabona démission pana ngurumva poste ngurumva ngo oya démission ubona ati ibi bintu ngane ntibipasa neza ndabona harabura ikiniki kandi vyanse urandika iketa ati kumva izi nizi jibi nabona ko bikunda mugabe yabeze kandi okumoje démission kandi ivyo n'ibintu umuntu wese arekuruye amategeko twariko dukenguruka cyane ku isuku buramatari w'Ingozi itwa ndegura amatari dufise mushasha ujya yahora yabonye ikibazo atari bucishure ashara démission yego vraiment yazo kisukana urabyo yego vraiment ati ibiruko nuko hako ejo cyandika ikete démission
ariko simbizi Yego. mwino minsi ubu bisa ngo nk'umuntu ariko arahugira mu bindi bintu entreta twibukanye yuko simbizi ni umwe mu bantu bakunda kugaragara cyane mwino minsi tuza tubona puf umwana arinjiye mwijenda mwabibonye atwawe n'ijambo ijya ni predote ijya ni dote cyangwa yari predote harambe hariya nkubaze gato hajya predote uwo basabira aragenda bantu muri ko muradukurikirana uwo basabira ntagenda mugana abaye oblige kugenda ariko mu mico y'ikirundi tuvyemeranye canke ni mico mwahinduye simyo twahinduye ubukene wewe mudaseruka ubukene bwari kugaragara hajya n'ubuhe kene turimwo kandi dusabwa kutonona ubukene hajya yutagenda wewe ubukene wari kwerekana bwari ubu byumviritse byasaba yuko cyo dutegura imanza zishika kuri 3 yutagenda wewe ya nkizije d'abord henda kubwingene bimeze kutaja muri predote hari ababifise mu mico kutagendayo wibuke yuko ahantu nagiye kugira predote du notre pas haramwe ikibazo cy'ubukene du notre pas ari kibazo cy'imico yinjiranamo kandi kirazira konona imico y'abandi ariko twibukanye tuvuze predote bwambere hagenda abavyeyi umva ingene bimeze banza umva ingene bimeze ndabigusigurire neza jewe ndumubo Joa Cibitoki ndabizi abantu munyengozi nyengozi ibusiga byaje gute papa mama papa n'umunyeji bitoki mama n'umunyengozi ibusiga mama n'umunyabusiga papa n'umunyabuganda c'est-à-dire mu mico yose uko ari ibiri yaba y'abanyabusiga umuco y'iki sinzi muri predote sinari kuboneka mugabo kumvo z'uburyo niki hari imico imwe yagiye iragendera kugwaho ugasa none nta bantu urabona bagira mariage ubwo nyene dote mariage no gutwikurura no gucambara même jour bien ibibazo biro by'uburyo by'ubukene urabyumva ibibazo by'ubukene biye nuzo bikwepera handi muri make we wahisemwo ko bikorera rindira gato jewe naho nagiye kubimenya mu nyuma asigaje nka 2 jours ugira predotive for real je mu byanje predote sinari kugenda byari convaincre mugabo kandi predote nteba n'urubanza runini nza gusanga iyo twagiye gukwa mwijenda predote nigo rubanza rukomeye babone n'umukwe wabo apana byande bivugwa iki you understand urumva kintu iwacu mu Cibitoki hariho umugigo witwa kujya inkoko isaki ivyo biba kuri dot no ivyo biba muri predo kujya inkoko gusa uko nyene yitwa ati tugende kujya inkoko ivyo rero bimeze gute kubakwe rero hajya mu bisanzwe bujya munsi habaye evenement zibiri mugabo rero ingwane hari tugiye kujya inkoko nagenda mfise igengi yikosi mugabo bya munsi na yikosi natwaye bari kumwe n'abantu banga nuko kimwe twagiye turi abantu seti ariko ndwi bari bakuye harimo mama wawe na wewe n'aba ingorane inkoko si y'abavyeyi ni yatwebwe abajene gusa niho twayisangiye turi abajene gusa inkoko muri abo nyene bakiri bato harimo grand frère cyari muto dafise n'undi mutanta kiri muto mbagenda abajene gusa kujya inkoko nta mutama ry'inkoko hanyuma murashika barabakira umutama gusa yari yagasenda baboye uri mu bari ya matako rero wewe warijyanya amatako gusa kuri doti niho rebazo cyabandanira inkoko nyayo ya nkoko y'umukwe ega nubi inkoko y'umukwe yari hari mugabo iyo nkoko nari kwijyava hama kuri predote agacagenda abavyeyi gusa na mama aramaze gukwesha aramaze gukwa niyo predote yanje niyo predote ya mbere yanagiyemo na grafe ntihigeze agenda hagiye abantu batatu kubera grafe yaragiye kujya inkoko ko nkoko ya dote rero nta numuzohako kizira izibiri imbere kamemeza kwegera uje gukora iki kameme nkoko ni kwanje jewera hajye utegekanya dote oya urumva dote urayi kubera cyane byabereye oya yayi predote dote tuyitegejya dote izoba mu kwezi kuza kwa kane ariko zinatumira abantu rega kuri dote ubundi habakenewe abantu bakwambarira ugaragare neza baze kugusabira
abazoza kunsabira nzobatumira. ariko ari ukuntu bavuga ati abajene batarubaka biba ngombwa ko mwakajya karyo bagira ko banabona ivyo wundi mukuru wabo yakoze. Oya jewe ivyanje naho batoza bazobasanga iyo bari. Umu entertainer ubaze ko nakubwiye ko nagize predo ntivyagusanze aho uri wicaye n'uyu mwanya abantu turiko tuvugana bari muri Amerika barazi ntivyaje mu kanyejenda akanyejenda akanyejenda nagaje agwe sobora akanyejenda ariko wewe gamana ariko byandi byo kuvugira mu matwi bongorera rero wapi Simbizi wafise umunwa nakanyegenda zozo ariko okay predote niba akanyegenda wegeze ubona isirikira namwe ngurumva ngo Simbizi afise predote ryayo oya nta byabo twese twagiye tubona ati pu umwana reka tuzi we kijya ari film muri kurakinamo ariko tuza tubona umwana araberewe afise na pare bambaye kumwe tavuga ati umuhungu ndakubwiye umviriza aragweguriye undi mwana narakoze na live uwo munsi mvuye muri salo narakoze live uzora kuri page yanjye nanditse ati tugiye kurima amazi mu Nyakabi arumesha zandi sadbi yari yaririmbye ngo bwira Simbizi ngo ntawe uri miki ngo ntawe uri mama waraye ubikoze je nagiye kurima amazi mu Nyakabi sadbi wavyumvise we watanze ubutumwa urabutuma ati bwira Simbizi ngo ntawe uri mama naranditse neza waraye uri amazi ubu nyene tuvugana ngiye mu Nyakabiga kurima amazi cyana pare twambaye twoze ariko mwari munabere wantreta by the way kabisa mwari mwambaye mbe ziriya bazitwa ibazi muzitwa iki bazita ngo na Nigeria antreta waruberewe sana mabro nari noze bien agasauna wage mu gasauna oya nta sauna je nagiye nta mwanya wari wo kuja muri sauna oya hajya gusa ari natural nta sauna mu type ari naturel je nta sauna ndigira njamo kuvamba bakone byo nivyamwebwe mvisiyo muje oya ntavya twe dukora ama sport hanyuma wacu ugatranspira nta birenze twe je kumbona muri sauna ntwara yikise nukora sport nkubaka umubiri wanje ugatranspira akona bya bindi nguze gukuramo ama grace naragiye rero hariya gasaro karaho barakomasa oya kimya yene nakamassage arankonesera gasura yene karagororoka hamwe ncanduga mwijenda ayo my friend ndiko ndabona mu minsi madame ari karakwitaho rabo umubiri wa Simbizi mu minsi madame ari karamwitaho amukorera kamassage atangurira kwisura kagore kanje yo mwijenda sha ariko ni n'umugore wawe ari ntarabwo araba umugore wa papa ariko wagiye kumwitwa akazina keza ngo ni mwamikazi n'umwana twavyaranye hariya mufitanye n'umwana umva ni mama mwamikazi kandi rero igitangaje urazi ko abandi ndakurabira je nije muntu wenyene ari umuntu yanditse na postinze noti nyinshi ngiye kumukwa ngumuhango yavyeri iwabo ngo ntibamukwa ati mwe murasa tininde se w'umwana ni jewe niwe ngiye kumukwa rega umugore nubwo mukwa kabiri jewe nzomukwa ku buryo n'abandi bakobwa bagira ishari kabisa ariko ubu uko bimeze kose ngurumva bagiye gukwa ngurumva ndamukwa gushika naho mugira inzigo abo mengo kamazi imisi kagwaye sinzi umuheka noma nguma ndamunyegeza sinzi umuheka aramukorera ariko mbe biriya gute impamvu usohora amafoto ameze kujya amupfuka igihimba kimwe cy'umubiri kumukingira ngo abantu ntamugirire nabi akara ko mu mara yanje agufa ko mu magufa yanje ariko uranyumvira imituma mama mwamikazi ariko arakubira akara ko mu mara yanje uranyumvira ni system yo kugakingira abaririmbye entreta mariage ni isama cyane ni isama mu ntango muri juin muri juin nibanira karamata entreta murambona abaririmbyi benshi babiharaye abaririmbye muri East Africa bagira bakore mariage cyangwa umunsi wa mariage usanga hariho dedicace ku mukunzi wiwe haba indirimbo yiganjemo imitoma ariko we uganjemo cyane ubu hip hop wewe ico giyo surprise uri kurayitegura cyane hariho akandi kantu ibyo ni surprise hariho akandi kantu nakanyegenda cyane grand série wanye twara muririmbi ndafite grand série yagize mariage twara mukuba yaratangaye wenyine n'ubwo bari surprise ntazonzi
ko ico ndi coco bizoba biri hajya ahubwo ivyo oyi peut-être maybe ni nk'abaririmbyi bobikora kandi ndazi bobikora oyi rafise abantu tu ni surprise for real maze kuronka support z'abantu benshi n'ama promesse ngabo urumva rero ingene bigenda co maze kubona cyo arabamesha ibingo ndakubwira arabamesha bakubwira ati ngurumva ngo tuzokorera ibi dukore ibi umunsi ugeze uwo murondera nimushobora kumuronka oya nuze wizera abantu niyo mpamvu igihe ntaguciremwo igihe mu comedy kigingi ujya mu comedy mutima yarongora abantu ngo baguma mu izo motivation amubwira ati rongora tuzoguterera yagiye kuraba muri envelope ngasangamwo amafaranga 100 majana 2 n'igihumbi ayo ku muntu w'umuntu yiyuba niyo guterera nibijya nyene niyo mpamvu biriya si comedy hari abantu bafite imitima nivyo ndabizi wanashaka je ikintu kimwe cyagiye kuntangaza ni ingene benshi hari abantu benshi baranyandikiye ati kutatubwiye arabamesha babagenzi banje baramenyereye mubiyo haba byinshi bakumutelefona nkamubwira ati bana bro bana canukanye nabuza amara yo kuri hinje ndunyikira $50 $100 bavyumva rero abamesha rero baratangaye babonye ndiko nteguye umugambi ararindira abone ahantu hamwe ndamubwira ati bro waragiye ati tijewe narabika kandi umukobwa ngo bantereye oya ni predot amadot amaita civil hajya rero ntuze wizera edayo ndakwizeye uri mature jewe ivyo byose narabyize nta kwizera ukuboko kw'abantu niyo mpamvu jewe no mu rubanza rw'iwanje uzo kumva yuko bimvuye ku mutima azoshyiramo ukuboko kwizazogira icyakoze azaterera mugabo sinshobora gutegura ibintu ngo jewe ndakubwije ukuri urubanza ndiko urubanza rwanje bivanye n'ivyo maze kwigira kuri nosi sinshobora gutegura ibintu ngo niteze yuko niteze ko abantu ibintu byose bikorwa n'abantu bazokubesha hajya uvuye muhira ukaja muri kaka boîte kajya muri ville nuko ubugiye kurindira abantu baza kurondera service zawe n'abantu batwikorako even me ntunzwe n'abantu baza kuraba ibyo mba navugenga sadiri ibintu byose ni kubw'abantu rero hari umuntu aca yizera cyane kugomba kukomereza muri jewe nyene ku buryo abanje banyizera banyizere do abawe bakwizera yego aribo bamwebwe n'abandi ndavuga batana Simbizi ndafise ivyunguka dukore ngo dukore gafuma mbiko tonyene twadukore dukumva ni dukore hari service baje kugira iki kugusaba mugabe iyo service urayicishamwe intererano iyo niyo code rero abantu bataramenya gati bro urabizi ko ngamba ndongore warumerezaye bro rero sasora aba rero kandi ivyo nene bisa you understand c'est-à-dire muri ico gihe intererano arayimpaye ayimpaye mu buryo bw'akazi bizajya dukorana ivyo dukorana mugabo ubimeje n'urubanza nuko voilà urumve iyo system muri ico gihe je mama muranda mugati mama wowe ntagenda kemeke kumena n'umuto urumva ngo ibawe bindekere kandi gushika uburize gushika ino saha none ari stress ubona mfite aya nta stress je mamejo yambwiye ati none wewe gute uri kurafata imburugini urashiramo climatize yikantwara amafaranga ngo miliyoni ufise urubanza cyane imodoka ya Simbizi ariko yishiramo climatizere maze as possible iraba yindi kabisa ubundi mujama nawe ejo ambwete none gute uri kurashira wa mujama wasanzwe gutokana ikiganiro byari Mariye acambwete none we komateske kwashemo climatizere kandi ubucukora urubanza batuni ikibazo kiri inkwanira hari ibyo mu nzu birahari iki birome kwapi ahubwo itariki nigere urubanza rube urabyumva akwabonye ushaka none stress ngurumva ko mfise urubanza nkigira stress no hapana stress no yagenzo vyuka mu gatondo Mwindi miss isaha y'urubanza igeze nibuke ko isaha y'urubanza igeze fama ngende mu rubanza ruweze ngende idate ya mariage warayitoye irahari mwijenda nakanyeje we ibintu byose nakanyegenda gusa muzoja muri eglise mu rushengero akanyegenda
ariko kandi oye tubwire ntugire ubu ndumukwe wo mwijenda ibintu byose kuko mariage yo uzotumira ibintu be social ibe oya ni negative nigenda mwijenda ariko bantu banje ni bande bazoja mwa rubanza byose ngo nakanyejenda gusa bazoja ariko twizere ko uramaze kubona umupolisi umubo abwate genda umubo mvugira ibintu byose namaze gufatwa n'umupolisi w'umubo abwate jewe ndumubo abwira banyongera agasito avugira ko twibereye kuri nonara umupolisi w'umubo ntashiruhande ugatera na bro nawe kora nk'umubo nanjye ndumubo uraje ndumubo yaguye he yatibukiye nije imico ucutegerezwa dutegere ntegere urumva bimwe ntege ya genda mwijenda mwijenda nta mugabo ino gerageze mwijenda gute tubike kari muri juin abantu banje mwe muri ko muradukurikirana Simbizi agiye kuhakora urubanza muri juin ndibaza iyi nkuru n'ubwa mbere ayisohoye kabisa ibindi navyo muzogende mu murabe musome arabaza bavuga ngo mwumitaninga ingorane bagenda ku commune basome ku commune barabashira ku mugaragaro barashira ku mugaragaro ariko mwitegeko muri juin hera ku itariki ya mbere hashobora kuba mariage ya Simbizi gushika 30 hajya kwezi kwa gatandatu ku mariage kinije mu mesha nshobora kuzokora mariage hagati mu ndwi nka mardi ariko ivyo bintu narabisabye meya ndabisaba meya nyene meya niwe mu meya rengo anafise meya niwe muntu wa mbere munyamuji atwara atanga uruhusha guko umuntu ashobora gukora urubanza je urubanza rwanze rusaba hagati mu ndwi kandi na meya nzokuyaranja ni hazoba wamuhaye butumire ubutumire nka meya no mwima meya meya umuji general general de brigade kare rawe negira kumutumira ariko ubwo rubanza zo ari VIP ariko uzurukobite uzikoje mariage yiwanje munsi yabaye nzoyishira nko ma 21 cyangwa 22 oya ivyo mbaza ati kubera iki iyo ni jewe fisa abantu sasa bapambana ku murango sasa abantu benshi ugasanga bapambana ku nijoro bawe oya reka umviriza umuntu azi neza yuko urubanza urubaha daboro umuntu arinza kubahira umunsi adi afata uwo munsi wose akawuguhebera agafata yuko atakindi kintu akora kirenze kwitwararika urubanza rwawe uwo muntu azokubwira ati ngo azinduka gukora kugira aze mu rubanza rwawe wose wiwawe bona invitation nzomuha ariko jewe umuntu nzohereza invitation nzobanza kumubaza ko zari invitation ziharuye kondisiyo ya mbere nakuyiposta nta kuvuga itariki ni ibintu surprise kaka ushaka icyanditse ikinga ayo ikinga sawa uzoza ntuzoza bwizo kuri akiri kare bwiza ndayishira uyikene c'est comme ça fini mariage ya Simbizi ni mariage zo mariage wanje bose abantu bose bazozamwe bazojya harimo dine kibitoki utagabura kasi dine uteza kubagaburira aho nyene Parabia ngo apre ngo dine ngutwara abantu mukanyegenda papa tutakulaga afere yo kujya sigenda simwijenda oya yogiri aho nyene papa ko kantu ko kujya rero kigashiramo oya kari kaka jewe ndumunya kibitoki i Uganda numubo jewe ndumubo kuri dote utabagaburiye ababoka bese singiye gutora mwijenda twebwe mfuma ndagukwa yakwiye urambwiza ukuri kandi twebwe ikiryoshe muri dote ziwacu genda turi bake nta byarende by'uru oya nta mirundo ya muri dote tuza turi bake umuntu azotumira kuri dote ntazonge umuhari oya dote tu nyene tugenda turi bake kwera dote kubisanzwe uza gusabirwa n'umuryango kuri mariage ukazomenya iyo mariage izobera uzoza kandi uzojya Simbizi nyuma ya kona twitegiki nyuma ya kona turumva ko nyuma ya kona rero karabisasi irikira koko ariko tunibukanye ko hari ubutumwa Sadbi yari yatanze kuri Simbizi ngo ntawurima amazi ariko Simbizi yaje kwibyiyemerera ko uko yagiye mu kurima amazi hehe mwijenda hari nubundi kandi mu nyuma yagitse karabasasi na utuma babandi ngo petit niki ngo piti ngo urukura ngomba kuryohera umugore narabibonye ngo umugore avuga magride ngo umugore ngo nta muntu peti namwe amajambo ari no kuri platform yo ya Fibi ayivuga hariya na Sadbi umugore we ava mu Nyakabiga hariya imbere niyo mpamvu namutumye butumwa buvuga buti imbere yo kwandika bijya nabanza
amucure yishikana azasaba ikigongwe anamutwara. Muri make yoba yarivye yaguma ayibwa muri ya mico y'ikirundi mu gihe uba wavyanye n'umuntu atabidaciye mu mategeko haramwo guca bugufi nazaciye bugufi nkuko nawe wabikoze kuko nawe waraciye bugufi byaciye bugufi ego mwamikazi avuka naragiye kwa Mutama ndamusaba ikigongwe ati Mutama mbabarira byarabaye naduze mwijenda kweri. ariko biriya hariya abastare bacu amaze igihe banakora mariage entreta nawe ugiye kuba ugira mu kirenge c'abandi benshi tuna abastare Alvin Smith yakoze biya Alvin Smith predoto abonye yagize yarakoze dot ikara nabo byasivyo Akedan ufumbwire bya kese ni bon Akedan yakoze mariage haje ni republique twese twaragiye yakoze mariage Juste Gaël yarakoze mariage Edison yarayikoze mariage nawe ugiye kugira mu kirenge mu cabo jewe ngira mu kirenge canje kubera ibyanje bizoba byise muri byanje genda umubo. tunumvishe rero Sadbi nyuma indimbo bamaze kwitorera title ni karabisase hazoheganje mu ubutumwa ubu umusubiza ubutumwa cyangwa umukubita gakrende nanditse kuri Facebook natanze nagize text yigize kuri na gakrende uzo mukubitiye kuri FB yanje aza kubonaho kanje kuri FB aza kubona amajambo yigize Simbizi ubona direct Simbizi bana muri ko muradukurikirana Simbizi agiye kuba asohora indirimbo karabisase harya karabisase ubushatse kuvuga iki ni gukarabisase nyene ariko ushatse kuvuga iki karabisase ni kubisanzwe ukaraba amazi ukarabisase ni easy we ntiyavuze ko utarima amazi we nk'iri barakarabisase rero ariko wamaze kubita gahigura mubwira ati je amazi amazi yaramweretse ingene bayarima nawe naze nawe yarayarimye mugabo yarima yinyegeje kubera burya abana bose bava mu mazi abana bose twese twavuye mu mazi je ndibuka bariko baratwigisha muri biologie 8e mu munani niho baturiga bya reproduction niho batubwira pani si post kanda ko post iri inyuma yayo urabona ko connect kiragenda neza mwino minsi kagenda yari yakera twinjira kuri iyi mana urumva nubutumwa mugeneye nubutumwa bwavuga ngo ndabona ko connect iri twebwe muri biologie twize yuko abantu bava mu mazi mu mazi haga production none umuntu ava mu mazi numva ko umuntu aba yimbutse umuntu aba yimbutse Simbizi n'umuvyeyi agiye kuvyara ikintu cya mbere asesa amazi menshi voilà muri make amazi n'ubuzima mu ncama kaba voilà rero umva ko amazi ararimwa aho nivyo niyo mpamvu rero kuvuga ati ngo nta urima amazi sawa Simbizi mwino minsi amazi ararimwa amenye ko yarima rero nawe ko yagiye kuyarima mu nyakabiga naze abikore ariko Simbizi umuntu iheze harabaye gutanga intuze ya Isanganiro Award twibukanye ko ni ihiganwa itunganywa n'Isanganiro iradio Isanganiro batora ngo umuririmbyi w'umwaka waheruka muri wari edition ya 11 yari Emerson akuriwe mu nkoko cyangwa akorewe mu nkoko n'umuririmbyi DJ Fernando bijya wewe uri kurabiraba Isanganiro Award uyihiye image kuko hari abantu tucumva ko umuntu yabaye nominated tubona ko ibintu vraiment hari ikintu kigiye guhinduka uguhera ku buzima bugiye guhinduka akantagiye kukabona iki kuko ikintu ndibaza ko ari nka award ku bwawe Isanganiro Award uyiha iyihe image award iyo yose yaba Isanganiro yaba platform show award yaba bijindi award ziringa ziga za Cedric bayita gute zijya bazitwa SG nginganya yani kakana kanje mana wanje arasara ni urumva yaba ari Isanganiro yama voice yandaze bishabiza ninga
Simbizi, merci beaucoup. Ini karabisasi. Karabisa. Crack ngasa. Bana. Okay, mwe muri ko muradukurikirana mwumve aya namajambo amwe mu majambo zagize karabisasi. Yego. Indimbo ya Simbizi mugende mwese mubanza mukore follow. Manze mukore follow kuri page ya Simbizi yitwa Simbizi wa Semavumba. Mukamuyira mwanze mukore follow. Ni post imaze amasaha arenga 5. Ni indirimbo zo yitwa Karabisasi. Ni indirimbo zo yiganjemo n'amajambo yanditse mwene data. Crack nkasa. Oh yes, cook ndasa. Yuko wabyita. Aha nawaje wandika crack nkasa. Oh yes, cook ndasa. Imiswere mesa. Yes fresh yesa. Mu karere k'impumyi vishuni wa desa. No promo ya desa. Oh yesa. Muri vyunguka niyo mpamvu naka. Hola. Yes hala imbere sala umva gusenga. Bwa mbere sala ko isa yaba mizima jihad Taliban. Abo sinaba mizima. Ambura indala hasi. Kwa musigiti tegezo kambura ibintu byose buri hasi. Taliban ambura indala hasi chini ya ulinzi. Icara hasi. Ubufashwe mbere bakugwaye kwanza. Hasi chini ya ulinzi hasi. Munyakabiga Simbizi ari mama. Fake verse bayifata serious. Achara namutwe. Umva n'umusitari wa mbere w'uburofa kumvisha abantu ko batarema amazi kandi amazi arimwa kandi amazi haba ubuzima kandi ahantu hatari amazi ushaka kurimanga ibintu byimbuka. Bavuga bati chini ya ulinzi icara hasi. Muri make wazuye kumwicaza yige abanze yige. Sadi yicarizwe hasi. Sadi yicara wige kabisa. Icara wige nawe ati kane gusubiriremo. Crack nkasa. Oh yes ndasa. Imiswere mesa. Yes fresh yesa. Mu karere k'impumyi vishu niwe adesa. No promo ya desa. Oh yesa. Muri vyunguka niyo mpamvu naka. Hola. Yes hala. Ubwa mbere sala kusenga. Jihad Taliban ambura indala. Hasi kwa Mosi. Ambura ingato. Jihad Taliban ambura indala. Hasi. Chini ya ulinzi. Icara hasi. Arumaze kucara hasi. Munyakabiga. Simbizi ari mamazi. Byara bigaragara. Bayifata serious. Anca ntwenga. Ncumura mutwenga Cyamvuga ati mfisa gatwe ngo kinkuba unyitenzura amahuba genda gusatura insaturisi verse. They really know I'm the best. I'm the best bantaginga mu mavesi. Nivyo Nisad yarabikoze. They wish I'm live in this race. Sivyo kuko ndavyibushe. Ndavyibushe kabisa. Niko bien. Yo. Iyo niyo verse rero yitwa Karabisasi. Iyi 2060 life isigura iki? Uno muryango ukomeye cyane niyo management ya mbere ngaha duvize. Niyo usanzwe horikiyemo. Ariko Simbizi n'umuryango wanje. Iyi ndirimbo vema. Andreta congratulations bro. Urabona iyo voice wayumvise. Urabona kabisa. We nta byabindi ngurumva ngo uzoze kumutaginga ngo muvuga amajambo. Oya kizire. Oya. Namajambo kandi umwana w'ubwenge azokumvira ha. Chiri ya ulinzi. Icara hasi. Ubu nyene uramwicaje yige. N'inkoni. Sadbing icara wige kabisa. Aragushize mu mwandi ku bintu mbonye ha. Oya biri kuri fibi nabitanga. Icara wige kabisa. Yo vese urayanditse gute? Oya kabisa ahaho. N'ubu nyene ndavuga ati none iyo ngoma 26 life niyo ya financier production iyo ngoma. Iyi management niyo usanze horikiyemo. Jena management nimwe ndimwe menya sokora 26 life yatanze yo note. Yo 26 life ndayirimwo. Mama Simbizi mwino minsi. Ndanakeze Julius Kambarage. Mwene data. Nyerere. Itwa Julius Kambarage uko nyene. Uyo n'umurundi niwe sponsor yo 26 life. Asanze ari he? Ari mu gihugu. Ari muri Amerika. Tunamuramutse cyane. Numukire. Yitaho. Arabona impano barimwe. Numukire Alvin Smith waramusunduye 26 life.
ari indirimbo Alvin Smith bakoze n'Ubuganda kazi era muri indege aja mu Buganda n'abagandira bari indege barazanga babakobwa aheruka gukora Alvin Smith acha yica amasezerano agiye gukorana na collabo na Metu Brown muri UK Metu Brown ramuzi ujya ari mama piano cyane none hagiye yamuka bakoranye kola indirimbo ba Green Mix by'amasezerano Alvin acha yica 26 live iniwe yari yamususema akanote 26 live bashuza akanoti muri yahora isuka mano kandi akubwira barimbye bamaze kugambanira 26 live atanguye Benturo yari mu 26 live ari wenyene cyangwa kiri muri Empire rabamuka magwe bazamuka muzobona logo 26 live ndayibona muri video iragaragara ba Fabirove bose barimbye benshi amaze fashion 26 live ariko umujama ntakunda kugaragara ni wa mujama bamena n'abantu nyene bamena amakanu n'umuntu mukire afise vision ndende mugabo ugasanga agenda agambanirwa na bamwe n'abantu ntuzi umugambane mavumbe bagabanye no mu diaspora no banasa ncembaho gute muri uno muki nosubira kuvuga turamuramutse cyane Julius Kambarage aho uri hose wubahwe natwa tumenye Julius afise n'umurimbyi yitwa Ni Peace ano ni Peace na Alan ariko mwino minsi ngo hari n'umuririmbyi ngo yakwituye tumukore yanyituye jewe ngo yakwituye mwino minsi ngo mukore sinzi mukore nyene akazi ni benshi je banyitura mbwa rero menyesha barimbye je urugamba ndiko ndagwa nugo kuduza je sinzigira mbingyajya narimwe oya je ndi mu rugamba rwo kuduza umuziki wose icyarimwe tudugire rimwe kuduza umuririmbyi umwe bica bisigura yuko mpeba wa muziki wose bwane concentrate ku muririmbyi umwe nyama muri mve dukora ndamubwiza ukora ati kaka je urugamba ndimwo namba for real kene gushya mu mitahe turakora ibibaye bikugeza aho ugomba kugera mugabo je urugamba ndimwo nugo gukuza entertainment yose idugire rimwe kubyo tugira aho tuvuye naho tugeze pa umva ni kintu ducomora uku ducomeka handi ivyo rero bisa nous prend du temps niyo mpamvu bica bisaba yuko dufata ingingo zimwe ukora ivyunguka kugira ibiki entreta ngo conference zihari na muri Birman Boys nivyo nagomba ndakubwiye par exemple nk'ubu urumva nka Daboje nka Birman Boy hari amakosa azogera gukora ko naraberetse agaciro kabo uno munsi nambe ajya matati yabaye kuri $1200 $1200 barasubije 600 euro urabyumva biga ntibizosubira kuba ejo nibazigira contrat uzavuga ati junkeneye kwijwi ni collab hageze promotion ndazabo ntumbere droit de l'image ukeneye ukoresha isura yanje muri video yawe n'amafaranga ye ukeneye ukoresha ijyanje mu ndirimbo yawe n'amafaranga ukeneye kugira caption unyandike kuri platform yawe n'amafaranga ye ubu tuntu twose en detail byose nageze promotion akubwira ati jumuririmbye jako kadisa siko nje sakwe rondera aba promoter ati je izina ryanje ngirira kwiyogera rugwe promotion kandi rega biba bikwiye ijya conference yarayirangiye mu mahoro narayimaze kandi numva ugusubizwa ayo mafaranga kwari kwigishwa bamenye neje bundi nazo soye gukora amakosa nkayo ariko bajya bajama nabone Be My Boys mwino minsi sinzi ivyo barimo nibiyangene barimwo bajya bajama uko twari tubazi ba trendinga oya na kirazira kwamara umwanya wose uhari kirazira ucuruhisha abantu twariko turagaruka ku Isanganiro Award twari tugarutse kuri no ndirimbo ni Mystery yagize Isanganiro Award iyihe vision ini bimwe bivana ndakubwira ikintu cyambere je mpereza importance n'amateka histoire amateka yego ko twese turinga kubwo hari amateka arabadutanguriye ari iki tivo urabyumva buri muntu wese kumenya ukamesha opportunity nico kiri important cyo gihambaye naho kuvuga ngo naratwaye Isanganiro naragiziki akacho yigeze ubikamishamwo ata muri make ubu DJ Fernand jya ni platform ashobora gukoresha neza mu gihe yo shaka kwiyubaka platform ashobora gukoresha neza na mateka yo kuba yaratwaye Isanganiro Award ayo mateka kuyabyaza ayo mateka nayo kuvuga ati gutwara Isanganiro Award ni bisanzwe amateka ni nkuko uvuga ati Isanganiro Award batanga television ashobora kuyigurira nkayishira mu muga ntibisigura ko watwaye Isanganiro Award oya uvuga bro urabyo
rero abantu benshi ntibashibagarukira mu kwiyumvira ati bamuhaye televiziyo ikiri importance ya televiziyo kandi n'aba bantu ntibaci bagomba kumwonera mu mutwe bamwerekene ko misi yakoreye televiziyo ahubwo amateka niyumve ko hariho CV yindi yiyongera hari amateka rero y'amateka n'abantu twinshi twirengagiza uzorabe no musi namba Cristiano ntabuze amafaranga yo kugura kijya gitrofe cya Mondial agishire mu nzu mugabo aragikorera akagikorera kandi nane bicara bija muri CV mu mateka ni CV kabisa urabona urazi nk'amafaranga uburundi bushira muri football kugira barabe yuko uri kumunsi baja muri kari ngene twaryoye turatamba uri kwinzoga zanyowe reka ariko tunashimire na leta yiwacu maze leta yiwacu tunayishimira uziko kiriya gihe umurundi wese yava kagera yararyohewe ku buryo yumva ko vy'ukuri igihugu ni igihugu kabisa twese entreville kiriya genda vyibuka twebwe na Sansinike warayica amataki twaraca muri Sansinike ariko we rero bisigura yuko stade yacu wabonye ko yuzuye soon as possible warayi launching biento stade intwari ni stade intwari stade intwari yuzuye ubu bari ko arafinaliza ni bire ndakubwira nabonye ko asiga n'amarangi urumva ni bire niko ndakubwira rero yuko ikiri important c'est pas si trophée ya ni CV nayo mateka abagiyemo ariko arabavuga ko namye nkurikirana rijya higano n'ama principe y'ibintu babashakira umuririmbyi ngo harimo ngo no kujya ngo indirimbo ngiba yatowe ngo kuziravuzwa ngo nimba ari 2-3 ku munsi ariko biriya bintu nkaza kuba nariko ndakora ubusasanguzi bw'iwanje ndaba nka Merisani ku ndimbo batoye iba y'umwaka nta hanini yageze iki ni indirimbo usanga muri vya ndingo vyo kurimba ngo indirimbo ngo zidapfa no gupfa ni indirimbo usanga zitariko ziraza muri za top ziba zarabaye popular Berisima yo yarabaye popular ubirikira ko abanyarwanda twibutse n'abantu ariko aradukurikirana aheruka kuba aza kudiringa contract kuri zisubiramwo bari kumwe na Doben hamwe na Chris Easy ariko contract itaraba finalize ijya ndirimbo ni mega hit ariko kandi ujya mujama ndamunenga ikintu kimwe inyuma yo kuba atakiri muri Willow mbo ayirimwe mugabo ubu mumwe wese yifitiye chano yi urabizi inyuma yuko asore Berisima urabona ko menga yasubiye hasi kuko Berisima niyo yonyene iri kwiga ntuze yi chano ya YouTube projet arakora yego uyu mujama tumuye courage vraiment agende ategure ico bitwa indirimbo yo zisubirira Berisima ndabeshe oya ntibikenewe arabaririmbye tuzi banditse amateka n'ubu bakivuga ku ndirimbo imwe gusa ariko muri byo yategeza ngo indirimbo imwe introducinga ariko Berisima nubona singomba uko niko kwakuroga abantu kigere neko ndaraba concert ya Shakira shaka barindire mbanze mazi kiganiro urumva neko ndaraba show ya concert ya Shakira yakoze akadugira forever singombwa ibi nibwo bwa burozi twamadutugira ukabona umuntu ugomba kumwobrija ngo akore ngo bishasha ngo agire ibiki urabumva byo bishasha nebisha bigeza kuki reka navyazi ivyunguke byo kwanza abanza afise niyumva yuko ivya afise bihwanye n'ivyunguka keneye n'uco kore indi ndirimbo shasha ni manonomo no maze ati none eske Berisima kugira ugabanya amakomantere wayikuye ko umufungo ukwiye uhanye nuko osore yindi projet niko birizo ariko hari no kumuha courage uvuga ati tegura ikindi gikorwa kizomwinjizana urana turiko turinjira muri sama tuvyemeranye mbiye ndakubwire hariho indirimbo imwe cyane indirimbo yamaho urabyo indirimbo yamaho yayibebye ufise indirimbo yamaho akwabuga umuyisorera ko ibindi ariko Berisima urabibona kiri kuri za ndirimbo zifise poa indirimbo zamaho bivana nawe ni indirimbo zamaho tube tuvyemeranya ni indirimbo waririmbye igihugu ni indirimbo ya mbega mukobwa ugenda wanka ziriya generation maze ni gihe karirimbira ico ziriya generation impamvu ziriya ndirimbo ziri hari indirimbo umviriza ari na social media zaza kutwica mu mutwe umviriza ndakubwira ikintu kimwe ni nkibi waruvuze ngo isanganiro ngo indirimbo ngo yama ibiki n'ibiki naho muri radio isanganiro kanga cyane gake kabisa ni gake so sanga ibyo byose bamwe mere babikora muga ntabyo kwata byumviriza kandi no musa ama platform atuma ibintu bikura ni menshi nabyo no musa ari ama platform menshi ari incontrôlé ndashaka kumenya nabyo
Mbona Berisimo mu badati indimbo yavumye gute ntavyatsi. Nawe navyatsi. Nigihamana. Nawe no mu jambo yavuze avuga ati nigihamana. Rero Imana ikeneye kuguhereza akantu gatore. Urabyumva? Mu mwanya ubuzi ko gafise. Gaprofite le maximum possible. Iyo ni impanuro yonyine n'abamereza. Muri make iryo jambo rigumane. Wewe profita umwanya iyo opportunity uyironke. Profite maximum. Hamuvuga ati nukuruka imana ndimo ndayiriye ko amafaranga menshi. Kandi ndanayisi amuvuga ati negeze kubaza ikibazo kimwe Frank Generation 80. N'abati indirimbo we mukundiki ni indirimbo vraiment yarabaye viral hose. Ni mega hit kabisa. N'uyu munsi Frank sivuga ngo ni mega hit. My friend ejya ndirimbo. Vuga ati ni indirimbo yakunzwe cyane iravuma none si mega hit. Ikibazo gica kiza ati none wewe indirimbo yawe mwe mukundiki. Ni cya ikintu uvuga utuno munsi ndayibukira ikintu we mukundiki. No akubwa ati naragiye gupanga igeto usadiri iryo geto yagiye gupanga yari kugira zarahindura abana mu Kinindo tu ni amahitera niyo mahiti mugabo jewe system ndiko ndabazana amuravuga ati none ko simbizi ko ma televiziyo yose ariwe umunsi habonetse undi musimbizi atari jewe umusimbizi nzomwereka ati urazi uwundi azoba yarabayeho atari jewe turabona umwanya muto we nahamatse jewe no hose ivyunguka muri make uri kura gerageza kuvyaza umusaruro cyagihe cyane kuvyaza hari ahantu akanyegenda nazo gakora kuri igihugu ndagikunda sinzo yakwibira ibanga batoye banje naye bari mukuru wanje yaje muri umugani nzomubwiye ati ubitwaye ukuntu urashobora kugera hana espère nima marura no Berisima mugihe ari mu bihe vyiwe ibihe vyamyeho nagwa example yaba mukundiki rero bakurika kagetiza abaharijo hariho izabande nabande ni benshi cyane Sadubina we yadugirijwe ni nashitse kwisi byawe na mama ngeze mu bige buri muntu wese aragira ikintu kimwe cyatumye abawe bari noji bose rije nari noji vraiment buri muntu wese aragira akantu kamwe gatuma abantu bagiye tivwa bagira attention kuri we rero mu bihe byose ubuzi neza yuko uwo mwanya utawuprofise uracabugacana yani amashugwa arumwa akabisa yani kuri D1 na Estanish ku kibanza cya kabiri n'icya gatatu bajya ijambo nuko bokora cyane ariko bajya nabakozi my friend kiyasu gukora bajya nabakozi D1 n'umukozi Estanish n'umukozi kabisa nabonye yana bikarutsemo neza kabisa byose opportunité wironse ivyaze umusaruro ariko simbizi akajambo kamwe wovuga mu kurangiza no mu gusozera akajambo kamwe dusangiza uri kuraba muziki ndundi ubu twiko turinjira muri sama bamwe je anzi neza ko ari ama projet menshi ariko arategurwa ibiteramo n'ivyinshi sama gizotangura imana atagigindo cyanamba ya alliance oya nta guhinda ni mugambe ntwari umwana ntakwemera amwaranyemera umwana ntakwemera amafaranga ntari igisigaye nzobereka gutya muri mwayibona ariko iyo content zombo wa mbere mu kuyihabwa kabisa iyo content ijambo rimwe wobwira abantu baririmbye abariko baradukurikirana ariko hari naba tuvuze no kuvuga baririmbye gusa abantu bariko baradukurikirana yaba ari mu gihugu canka bari hanze bariko bari muri cadre y'umuziki canka ya art akajambo kamwe wobabwira canka mu majambo make naka abantu bari muri art bari muri bor ikintu kimwe nababwira nuko bafata ingingo zituma entertainment ikura n'abafashe ingingo bashoboye kubaha support sivyo ego kuko arabaririmbyi benshi bafise vision bafise vision bafise ingabire bafise abantu bifuze ko igihugu bokigeza mugabo usanga kenshi ari ingingo runaka zidafata kugira bashikirwe urabyumva nkiyasaba kandi yuko abadutobera bose babakoreka amaboko ya uno munsi arabaririmbyi bati badashaka gukora ibintu bituma twavansa niko tuguma dusubira mu byiri bya bibazo nyine nivyo bishino game
ino game wafete kuva kera kuva je umuntu maze kuyaga n'ama generation ashika nko kuri atatane memba naho yiti mwani mwakire long live bye yarampaye ibanga numva yarayaze na memba muhisi yarayaze na bafizo baroriro bande bose ba Cedric Bangi turavugana bafizo turavugana ba Sadbi turavugana ba Dramati turavugana ba Inuki turavugana sadurumva je ndafise ndashaka kuyagana toute les générations ukumva kandi ico mandiko ndabaronderako nukumenya ati bipfira he inama zose zoraba umushikiranganje ategura kene n'abadi bipfira ipazo gushika no munota ibintu bitaraza na income abyumva mwe muragerageza mukavye investisa mu mugabo ku investisa mu bantu mutabona ko bari productive ko production y'aba entertainment ni micoro nkozi ndirimba ya hit banosa ba diaspora baza baranshorera ngiye mukabarendera nk'abafana bangurira inzoga ngabira yo all par compte wewe uri umustar n'ubukiye ugorira inzoga abafana ko ufise ubu yabakurako gaciye bakongera ukayabashiramo kugira ubiyegeretse impamvu rero nkaje urumva mpanura yuko haba ari umufana haba ari umuki amenye place yakwiriye ko uyu mufana arakenewe ko umufana atawuhari nta gipasi nyuma n'aba entrepreneur bavuga bati turakeneye gushya imitaye nabo numva barakenewe hari saga nk'iyi minsi yabaye ariko benshi ntiyavuga ko kumwe n'amajambo usanga sometime atubaka game cyangwa industry y'umuziki ukaza wumva habonetse imodoka bavuga ngo imodoka ngo ya Dramati biriya bintu ntabwo biba biriko bibakuru nukuri uko Imana yosaga je byashobora byarangiye ko mugabo sinibaza ko ari amakuru n'abandi yafise bijya ariko tunibaze ko bijya ariko abantu badakurikirana entertainment y'uburu hakenewe kuvuga ngo imodoka yaguze Dramati nivyo nagomba ndakubwire uno munsi amakuru umunyamuziki akeneye sukumenya ngo nakayaguze imodoka rega n'ikintu keresenga niyo mpamvu je ubu nka Sadbi yarigeze kuba agomba gufata ya modoka yiwe yafise yagereranye ngo oya yaragombye kuba agomba kubigira big deal narayese ko ari imodoka isanzwe muri nge nka Sadbi sumuntu ugira modoka y'igihumbi $300 $1 ngishika dezarama ko bihumbi 3000 ariko kandi ijya igitanga ishike dezarama kuri 3300 wikomanze ku machine uyiguye ku machine katushirako kuyizana umva yose yashobora gushika basi nkibujumbura kuri $4000 gacide dona kuri 1300 kuri to ya berbe umva ni 3 millions quelque chose umva imodoka yose umva kuri mweshe ejyane rero ahantu yanditse ngo ngigwa mu makarani komye oya byo sivyo ariko biriya sivyo none ni 44 millions sur quoi sinabaye biharuro byo kuri ku machine bisigwere yuko jewe nk'agaciro nzi Sadbi icari inge twene kumudandaza no kwerekana yuko no munsi umuririmbyi agira ku modoka igwa $300 umuririmbyi watari mu Burundi mu gihe nga mu Rwanda nyene ba Bruce Melody bagira miduga za $200 none ngira sigura rero inge nejo uzogomba kwigiranya n'umuntu vomye ufuma uvuga ati urifite ka déplacement kawe kagutwara muga nugombe kuvuga yuko ari imodoka ya 40 ntuvuge nga gaciro even Sadbi zina ga Sadbi rirarenge kugira imodoka ya 40 million yego vraiment akakano dushake tuje no kuri yo basi yavuga ko afite kwagira imodoka ya 40 million Sadbi ararenge imodoka ya 40 million entrete twibukanye ari mu kwizira mugavuze ati izina Sadbi ya gusumba kugira hari nk'umuntu abavuga ati none mbwira ugira modoka ya 40 million nzoguhidira irya $100 40 million nangaye kuri marché noir n'amafaranga nashika na $10,000 aya amafaranga nashika na $10,000 kuri marché noir woga cuvuga none mbwira siguye ngene uzoshobora abantu no musa aravuga ati jewe concert imwe ataraye amafaranga sinza bakaca no kubera kutaje bagaca baraba kuri wewe profile yawe bakaca bayecike afise ya imodoka ibi mitungo izwi abakaraba profile marandabira bajya bajama bari international kugira baguhe deal baranze kwanza kura profile yawe bakaraba ibintu by'agaciro ufise ariko ni na Sadbi mu kiganiro bari kumwe na Rinoji mu radio imwe ntashimye kuvuga yavuze ngo uyu mwaka ngo heze ngo henjije ngo $60,000 biramusha none biri ajya amafaranga ko tutayabona mu bintu bigaragara rero ni mpamvu ndakubwiye ati rero sivyo abayinjiza bazoyamenya ubu ntabyo bla 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 oya sivyo ibikogwa jewe ninjiza amahera muzobimenya kandi muzobibona
ibikorwa byivuye bla bla tubiyache bla tuzozanga tuyaga ibintu dusesangura tuvuge guhera ku murango bushake bwira tuvuge ko turavuga mugabo hakeneye ivyunguka sinja muri media ngo ninjijaya sivyo uvuze ikintu kimwe jenebuka wabonye vishu ngo kuyirayide ngagiye kubatunganya igiteramo ngabaririmbye presque nkabose ngazobashiramo kandi ngabaha gatubutse ijya bintu bubihiye profile haravuga ngo bishwe n'ubukene mwino minsi ngiki ngagira abahembe neza gushikira umuririmbyi nibisanzwe nta membo nziza nimwibaho nta nimembo mbibaho bimaze gusa kwemera gushikira projet y'umuntu vene babikwiye navyo kuvuga ati kubahemba neza no gushite kubaha agaciro umuntu muri kakora ashaka kumereza amahera menshi mugabo wansuzuguye ntora ayo wapi niba narakunda umuririmbyi cyane mu Rwanda umuririmbyi nakunda yitwa J Poli Mohisi yaririmbye ati ubuzima bwiza sindabwansi ariko nasagasuzugwe iyo nza kumenya ko ariko bigenda simba naraja wapi ubuzima bwiza simbwanze agasuzuguro niko nashaka iyo nza kumenya ko ariko bigenda nje simba naraje J Poli kabisa uyo jambo Mr J yaririmbye 2012 indirimbo ndayumvirije irimo filozofi ikabisa ari umuntu agomba kwiyumva yuko ari umubosi agomba gufata nawe umuntu agashaye bagira yuko turi magirirane wewe tu ne peux pas vivre sans moi négatif namba n'umubo none dufate umuntu afise nk'amabajaji 200 ari mwibarabara azigiramo zose ni imodoka ntushobora kwicara mu bibanza byose ataronse umuntu yitwa umushoferi na verse mazigara ronka kandi uwo mushoferi ataronse umukiriya nawe nta magirirane n'uwo mukiriya afisiye barakuye bisigaye kutwubahane turi magiriranire niyo mpamvu rero nakiye nkunda rero hari abantu bavuga bati mujama ko ndamuhereza amafaranga nganuko reka ndamuturubike mama yangu jama hera mfuma ndayagusobetse arayasobetse namugiye aba bose dukorana Simbizi ndagushimire cyane aba bose dukorana si wewe sinde nta numwe nzanira ububono ndagushimire cyane Simbizi ububono tabwa ditore no subiza amafaranga ndagushimire cyane Simbizi imbere kunshimira ndakubwire yuko ijambo rimwe rizogufasha mu buzima ijambo nta mafaranga agura ubuntu bw'umuntu aka kantu mukandi kahantu nta mafaranga agura ubuntu bw'umuntu understand moi je suis incorrompu ariko buri gihe we turi kumwe man turangiza vraiment aho kantu nta mafaranga agura ubuntu bw'umuntu kandi kibaze yuko ngo je ushobora kuza uri mu makosa ngo uzoza umbwire ngo ntigikunda je nta buntu ndandaza ngumana ubuntu bwanje babyomba hama love goes on ijambo rimwe ku bantu bariko baradukurikirana kuri White Vision TV abantu bariko baradukurikirana kuri White Vision TV babandanye bagira subscribe abatarayigira baje baza gusoma urusaku rabasoma urusaku bakaza agacagenda uri interesa n'ikiyago bagasiga na commentaire na commentaire zidukomeza zidukebura baye bazishira ispeta Simbizi ndagukengurukiye cyane Imana igugume igufasha imyiteguro myiza ku manzi uri kurategura ni dote hanyuma après dote numuhezagiro hanyuma mwibanire na mama mwamikazi akaramata ishimira cyane kuri mwe mwariko maradukurikirana ku mazina yiwanje ni Pasteur Nahimana shaka nyitwe Timote cyangwa nyitwe Israel hanga ry'Imana nyitwa Mahinyagu iryo ni izina Simbizi yampaye Mahinyagu behind camera yari Rifcardin umwe abikora neza amashusho niwe atuma aba agaragara neza na sound imeze neza ndamushimire cyane mwe mwariko muradukurikirana mwibuke kuba mukora sabone cyangwa subscribe mwibuke kugira like share and comment hama ikindi no bipfuriza nukubana natwe every time aho bitameze neza mutujya kara nimero zacu ngizo aho munsi soon as possible turaza tubabwira nayandi makuru mashasha bari karavuga muri entertainment twicaye kuri hotel Nonara Beach Resort hamwe ahantu ushobora kuruhukira kuba ufatira akantu weekend twari muri weekend ariko kandi soon as possible turaza tubatamwo nibindi abakire cyangwe aba investisseur cyangwe aba entrepreneur bariko barakora ndavuga ku bantu mamushaka defrisage ndaza ninjira muri Emma Shop soon as possible yamaze no kuba ayihindurira izina ariko akaba ari karabategurira ibintu vyiza ico mbasabira ubuntu
amafaranga ntabure mu mifuko yanyu. Imana ibahezagire. Ciao ciao, God bless you.